Bantu b'Imana nimubona ko atari ibintu byamakana kintu kuri kw'Imana. Yesu we have ndabemeze. Umutwe kugenda. Ye ndabemeze birashushe. Ye manje mponje kiganiro bamenye ibyo nkuru. Yego. Ndashaka tubwire Kanovera wumva. Nakubwiye ko nakiza ntabwo ndosa n'umuti aka kantu n'umuti yego nizera ko iyo yari dream yanje burabimenya yari dream izari inzozi kuva nkiri muto yego mbona uko ngene tuvoma mu bito ibikere bikabanza bikayatambiramo yego mukaca muvoma zasovye ngo ndavuga nti ibintu je umunsi nakwije imyaka Imana ikanyishura nazo gukora ikintu fume ntanga ibomba rimwe muri komine ushikako wawo yego wagezwe hibi navyo sawaki zose ni wewe ni jewe ngena yiye ibintu ndavuga ende jewe ende ayiku ibintu wabyumvira yego bra karanaryoshye bereka barundi uti ibintu biraryoshe kandi birakomeye cyane mono simbandanya byimura asha wabyibushe gose nawe babimura cyane kiri kintu bambarira ku foto yose wabyibushe mu video yose wabyibushe kuri wabyibushe and I'm like none twonde amumusha mvuga ngo dufashwe nabi bikabyibushe bigiritse agarundi nina wamfata ukonda ngacha ke nunarishire ko dikiri umugore arashaka kurungurwa ngo ntaravyiwe na gato. Yes, welcome ladies and gentlemen. Muraho murakomeye nizira ko meze neza nkurose mwiriwe canke muramutse bivanye naho muherereye. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV sindagwikaze wese ugari kwengana uri mu Burundi mu Rwanda mutinzira muri Kenya muri Congo Iburaya ndetse mu guvya barabo ndavuga wa Mani Nabi Saudite aba Dubai mwege mwese ndabaha ikaze numunsi udasanzwe otogira amagyogira umuntu adasanzwe numwe mu badamu badasanzwe yakoze ibikorwa byinshi akorera abanyagihugu ariko abantu benshi ntibagirize amahigwe yo gashobora kumenya uno munsi numunsi myiza wagashobora kumenya turaguha ikaze. Murakoze. Twakakwiriye ku kibuga c'indege. Uyumva gute kwanza? Ndanezerewe n'uburuhe nari mfise gace buhera. Oya? Ego cyane. Waje ufise uburuhe mugabo urashitse. Buraheze. Cyo mvutekanye. Ego. Kintu rukumbuye cyane mu Burundi niki? Kintu nkumbuye no kubona best muhungu wanje mukazana umwuzukuru prince engineer musaza wanje bashitse dive aba inshuti zishika hanyuma nabandi ntibagiye kurya naho ibintu bibiri umushikaki n'umukeke umuntu yumva yuko umukeke wari ukomboye n'umushikaki reka dusaba bakuzanira umukeke wawe byose mwabiteguye mwamuzi nibyo nk'uko duguri kwiba kubera ariko rero murashushe ni ibintu bitangaje kubona umuntu ashobora kwiyumvira atekana muzanira umukeke ku kibuga c'indege banzura mukanye kwa Dudu kuzukuru prince umuzukuru itwa prince intsinzi yego okay wakabonye akeke kawe ako mwampambururiye nkarako atari gikere reka tugufashe ibaza umuntu ashobora kuzana umukeke bakantegurira ku kibuga c'indege bakamenya ibyo nkunda yego ariko asama higo urukundo rudasanzwe bagukunda nabwire ariko none urakunda umukeke guza kurugezo gose yego cundabira ariko akanovera kiwanje yego woreka kutaga aho tugakura hambere ni aya mazi Tanganyika arumaze igihe kintu utari uno mukeke no ndabiharuwe ntabyo nomenya kukubwira yego mfasha nibagufasha twese okay aho ni sawa iragumisha hashi okay manzo umvirize kwanza manzo umvirize mu moto kaje badaye reka witabura nk'ikeke yego bantu b'Imana nimubona ko atari ibintu byamakana kintu kuri kw'Imana. Yesu we have ndabemeze umutwe kugenda ye ndabemeze birashushe urashushe kabe ndabonye abakunzi mahoro asana ye manje mponje kiganiro bamenye ibyo nkuru yego ndashaka tubwire Kanovera wumva nakubwiye ko nakiza ntabwo ndosa n'umuti aka kantu n'umuti yego
umva gahumeka gute ndamuvumbye yego yego birabandanya iyongere gato gusa macida kubaza ingene mfata gucyanye muvuge mfite naje kamira kugumirije hano yego yego uyumva gute rero inyuma y'igihe kinini utabwasuye kujya umukeke wo ku butaka bwacu niyumva neza cyane bigoye gusigura kiretse ariko barabibona kuri kamera ko ataramangetengete arukuri yego yes kandi nje ndabakumbuza nabandi baze bumvirize bino hari abantu disi bamaze igihe kinini nyabatumba bategeka keke batumviriza uburyohe bungahanye aho kijanye na klima ikirere uvyumva gute paraporo yaho wahora biratandukanye kandi nk'ubu namaze kumva akayaga k'iwacu urazi no mu rurimbo ruhayagiza igihugu cyacu akayaga imisozi ikiyaga umva ikiyaga ucubona ibintu ucubona umukeke yego yes kubona atakuzi rero mbega ninde turi kumwe ari ibikorwa byinshi washoboye gukora ukorera abanyagihugu ndetse bashimye mugabo abantu benshi ntibagize amahirwe yo kugira ngo bakumenye ninde turi kumwe ninde twaje kwakira nitwa Eveline Ntunzwe n'Imana alias Musumari aho kamusumari rero ndashaka kumenya yo kavuye tuzokwinjira nta tuzokwinjira neza indani tuzinjira neza kugira ngo tubiyage yego alias Musumari hanyuma nkaba ndi umukozi w'Imana nkaba ndi n'umuririmbyi yego nkaba ndi umwanditsi wazo nkaba ndi n'umutambyi wose byose ni jewe byose uracabibasha yama nkaba mfise na ntuzenye producer wanzaye ngaha nguri cameraman ujya ni cameraman akana producer wawe nakubwiye ko yabikwibwiriye ndirimbo ndumwanditsi wazo hanyuma se producer wanje ngujya yego ingo bakubone kuko hari abantu boshaka business kamera kuta kandi cyombo cyane uni producer wanje wow mfise indirimbo zirashika 50 yego none ivyo bikorwa byose urabibasha kumengo ni ibikorwa byinshi ibikorwa by'akazi k'ubuzima ibikorwa by'Imana yego nkora ku radio ibikorwa by'Imana yego nkaca nongera nka izi ndirimbo zanje sigisani yego oya ni indirimbo z'ubutumwa gospel yego ariko harimo n'iza birthday n'izindi z'ubuzima iyo ngize surprise umuntu yego kamuririmbi na cya gikorwa rero uri kuragana nakora nahasohoreye ururirimbo rushushe imbere ni heza wow Mbego twinjira rero mu ruririmbo kwanza yego usanzwe ufite ibikorwa byinshi wagiye urakora ariko kandi kwanta kuzi usanzwe uba hehe hage manzumire kwanza ukuri umvyumve twaguhaye umwanya aho ushaka n'uburo twakuza tuza ububama nuko mbo ububama ebe nta kibazo yego manzuye mariko ngo ndaguye kuja mfite abana banje hano b'ingabo okay yes jewe rero nkuko nivuze ku mazina Eveline Ntunzwe n'Imana alias Musumari ndi murundi kazi mvuga igitege mutaho hanyuma nkaba mugabo ubu ntuye mu gihugu cya Amerika muri New York mu mujyi witwa Buffalo Soldier ya Buffalo yego hanyuma nkaba n'umukozi ubona ko nabivuze abandi n'umusingo yego nkabona umunsi nezerewe no munsi renda kubwira ubu ufise calculatrice yego warinze ibiharuro cyane gose uragowe rero yanda kubwira imyaka mfise ucumbwira aho navukiye yego mfise imyaka 20 ugwijije kabiri uteranije 10 ugwijije kabiri uteranije imyaka 2 uteranije amezi 2 uteranije indwi 2 uteranije uteranije amasaha 2 uteranije iminota 2 uteranije imisegonda 2 uteranije imisegonda 2 nuno munsi ibyo byose mvuze 2 ndagusubirira okay wavuze ngo barize yego uraza gusaba numve ko ari byo wavuze koko imyaka 20 ugwijije na kabiri ugateranya imyaka 10 ugwijije na kabiri ugateranya imyaka 2 ugateranya indwi 2 yego ugateranya amezi 2 ugateranya indwi 2 ugateranya iminsi 2 ugateranya amasaha 2 ugateranya iminota 2 n'amasegonda 2 n'amatiere 2 nuno munsi navutse ryari basi vuga ukwezi koko ko naguhaye twiyo
kandi nuko nyene oya wamaze kuncanga umaze kuvuga Wavuze ngo warize. umaze kuvuga 200 kugwiza kabiri Wavuze ngo warize ukashiramo guteranya 10 kugwiza kabiri kandi bica byo kugabana n'amezi byose bica bicangana mu mutwe muraza kudufasha muri commentaire ntimutwibe imyaka ukwa kane wabyumvise y'amezi abiri ubu ntituri mu kwa gatandatu none kwa kane ntituri mu kwa gatandatu none mu kwa kane si y'amezi abiri nakubwira imyaka ibiri rwigije kabiri amezi abiri imyaka ibiri amezi abiri indwi zibiri uraducanze oya ntabwo twatahura oya David nabyo waruzi oya nabyo waruzi amakarita ntayuzi yaharuye ishira ko minsi 5 yavuze no munsi turi tariki 18 nasi indwi zibiri uzusubira ego nuko nyene nibiharuro bon jewe ntabwo no gusubiramo uko ni byinshi wagitoye ndibaza muramwumvise deja murumva ingene ashwanutse murumva ingene atera inkuru vyonyene batumva ko tuzagura hama tuyage vyinshi kuko ni benshi bakeneye kumenya hari ibikorwa vyinshi washoboye gukora abantu bagukunda mu mpisho cyane murakoze nawe urimwo nanje ndimura vyumva bisaba yuko bagukunda rero vy'ukuri abantu bakumenye bamenye ibikorwa vyivugire koko ego byarakozwe sinoza kubesha mu ncamake kugira ngo nyene tubandanye kurya umukeke nizera ko iyo yari dream yanje burabimenya yari dream izari inzozi kuva nkiri muto mbona uko ngene tuvoma mu bito ibikere bikabanza bikayatambiramo mugaca muvoma zasovye ngo ndavuga nti ibintu je umunsi nakwije imyaka Imana ikanyishura nazo gukora ikintu fume ntanga ibomba rimwe muri komine kubera ico kintu nabonye kuva nkiri umwana cyari gitombwa kagifise iriba abantu bazibita hama mugabo mu musozi amazi yazana ibikere bigaca bijamo amazi agaheza akaza mu gito bikabanza gutamba bitovye mwaca mubanza guhagarika kaninde kwanza batoba akireka neza byasovye mu cyumba ko byari ibyo bintu ndabibika kuva nkiri umwana ni ingwara mfite nkiri umwana navuze nintagerezwa iyo rero ni dream y'ubugesera ata muntu ari hampindurira kandi yarakozwe abashimira na engineer w'amazi ngaho ingo bakubonye je abantu barankunda abana babivuze hesha mwarakoze cyane engineer w'amazi yarabishoboye yaramfasha byose urumva hanyuma amatangi uraza hari abanyeshuri amashuri abiri hari sengera hari abanyagihugu ingwara zirapunguka ntumbero babaganga bari muri break nta tifusi nta mavunja na barajya utuboga ijoro n'umutaga izuba ryatse baguma amazi arisesa abanyeshuri babayeho neza bagakaraba bakagira isuku ishengero n'abandi bimuga byarate ingwara z'imyanda n'ibiki kandi amabomba yose hamwe arakwiye arisesa amazi ubu habura abavoma nukuri kw'Imana habura abavoma abigitega nayo Bujumbura bayabonye kungene isesa riraniga kuko bo barashobora kumara indwi zibiri mugabo ugatumba ujya ni musazanje yego uyu naza hano yego uyu ni musazanje ankurikira ngwa mu ntege uyu nawe ni munzi we ndagukaribishije ubuca nza kumuha imfunguruzo amwubakiye inzu nibomba ririho igira 12 igere mu bye mama bomba 12 ku banyagihugu y'Isumake bisaba ko aho karere tugashikamwo karibu kugira ngo abarundi tubereke ingene hari abarundi baba diaspora b'imitima kuba ushobora kubura mu diaspora ubuzima bumeze neza waramaze kururanirwa ari kibuka ubuzima waciyemo umutima udasanzwe twizere yuko tuzokwagura cyane gose uno munsi banze uruhuke kwanza ariko tuzotwemererwa tuzitwinjire neza mu buzima aba diaspora njo kwapa Yes, merci beaucoup. Ijambo rimwe kubona ko dukurikirana kugira ngo bakurindirane ishaka rinda. Ane abari hirya no hino mpande zine zigize isi. Nibaza ko byinshi biri imbere. Ni naco gituma navuze n'ururirimbo imbere ni heza. Uko nk'uyu Karaveri nerekanya afise ibindi ari karankorera biteye imbere muzobona. Hari ibintu urumva navuze yuko hari ibintu byatubereke bivuye ku mutima. Ikintu cyose ni wewe. Umutima n'umutwe. Sikuvuga ko ufise amafaranga menshi. Urutima w'urukundo. Ukawukoresha nta kidashoboka yego murakoze yes merci beaucoup abakunzi African TV mwavyumvise mwabonye kano kamwemwe afise mwabonye ngene tela blague ara materme menshi yagera avuga tuzogaruka ko naco mu kiganiro cyo hanyuma merci beaucoup wese wadukurikanye usore kandi guhurira imutaho asante sana yamaze
kwishikira kibanza ariko aratera inkuru imiryango yambu gose umeze neza kandi akwicare ku ruhande basi ndakwicare ku ruhande tugira ngo twiyagire gato umeze neza kandi akambiye gato mikrofone karibu cyane kandi rero asante urasubiye kandi kwicara yo mu muryango wiyumva gute ndanezerewe rwose umunezero ntafise uko nowuvuga ariko wigaragaza umutima cyane cyane biraryoshe sana uri kubasangira agacupa na bado numvise rero ngo kurya navyo bigira bize aha rero twebwe twabitanga amazi n'ifungurwa yego yes ubu nyose kandi kwicara namwe n'umuryango inshuti n'abagenzi ni ibintu warukumbuye sana banza urabe ibintu bankoreye abona agafoto kaje yego disi tubiri dufatanye yego akane anniversaire wiyumvise gutubonye bakwakiriye kuno biraryoshe naga surprise kaba karyoshe yego tubibona n'agafoto kawe hajya yego uburyohewe cyane ubona yuko abo bantu barakwitaho kandi n'aba best gusa aba warubaza abo ni bacamba kasa turamutse basuye ubuye turakura mu kice ndabaramukije neza umeze neza je ndashima n'ukuri turamutse basa bakunze African TV ndabaramukije amahoro y'Imana abakunzi ba African TV yego nizere ko muguwe neza yego umuvyeyi ngahango yaryoye ngere ngo mwamakiriye ubiteguye gute ewe n'umwana si umuvyeyi nije ndi umuvyeyi nyabuna numubona ngana uko umuvyeyi kwanje kucubahira okay ego oya twakiriye umwana entraide kwanza twamaze kwakira umwana ego uyumva gute umwana amaze gushika kandi mu rugo yo reka ahubwo iyo mbona arifise amagara namuheka nkaba ndagimunyeka baragimunyeka awe noshobora nyene numva nije ntekereza nyene ego niki kintu nyamukuru arukumbuye uri mu kiyago n'inshuti magenzi kuba hamwe cyo ni ikintu cya mbere nyamukuru kuko iyo tuba uburi nyakamwe uburi nyakamwe nta muryango ufise hari yego umuryango n'abanyene nje ngaha rero ni umunezero ko ndi kumwe n'umuryango ntanumva yuko nkomeye kandi nshushe no gushuha kandi yego yes kubera ko abantu bashobora dukurikirana mugabo kandi hari abantu batabaza agaciro ko guhakigwa kandi muhira kuvuga atabatahura ati hariya anyibeze ukunye ariko iyo ntashe muhira mba nisanzuye koko bifise agaciro kangana gute bifise agaciro kanini kandi ababivuga nabo buryo bafise impamvu bishobora kuba nabo batafise ababakunda babakira bagashika bamera nk'ibikungutu bwari ku kibuga c'indege umwe wese nkariya undi nkariya canke uko mugabo je urabona ko nagira ubuntu kandi nabo burya barabufise nuko ngira batabikurikirana neza tabaramenya neza kwakira n'umuntu ngene afata nawe abamukikuje nico kirashoboka turetse yuko ubona iyi ni surprise ntaco ndabizi ko mugabo kunyakira twabo banyakira wabibonye no kuvuga c'indege ibintu bisangayo n'amashampanye ako nagateye ni cerekana urukundo umuryango ugufitiye nawe utegeza gucura ubasuka ako kandi ufuma batwengera kandi zose no kwatwengera bose uku kugura itike no kuza nkashika ubaza ko ari ikintu gito urukundo rudasanzwe ubwo nabo baca barunyereka ati hinge nawe tukwakira urukundo ni magiriranire muri make baca bagusubiza nayo ivyo bahaye yego nizera yuko bazogenda baramenya vyinshi bigiye bitandukanye twamara kwishikira mu kibanza nyizina na cane ukomeze kuryoherwa rero cyane nashaka ko tubandanye urantaye je urantaye uragiye ariwe nari nizeye kandi batubiye kuri umuririmbyi baririmbire rero baryoherwa baririmbire hibongoza umuririmbyi vyoba yego akanyani gwawe nuko ufite indirimbo nyinshi namenye izo ndirimbo
Yimbi uyubona yohiza gira abantu bose bari muri kino kibanza. Ibintu ni Yesu Ubona muri ibyo yabivuze bako nezerewe Ibintu ni byiza. ibintu ni byiza reka tubanza bandirimbiye umva kumuririmbira natwe Yego. asante Abashira tunakuba. ibintu ni byiza n'ukuri Turirimba indirimbo. indirimbo mfise indirimbo nyinshi ariko hariyo nkunda cyane yitwa ni nyinshi zose ndazikunda Okay. hariyo nkunda yitwa uri gitangaza mana kuko kandi itangaza benshi ni nacyo gituma ubona najuga nje yantangaje uraza gufata indege zine ugashika amahoro uca ku biyaga no ku mabahari n'Imana nigitangaje zakorokeye urazi tuvuga n'ukuri murabikurikana mu makuru muri Amerika mu ndwa zigakoroka zibiri Yego bro. ubwo rero ukabona nashitse amahoro Imana yanje nigitangaza rero ubwo rero ndiro ndayikunda afite nyinshi bagabo iyo ndayikunda n'izindi z'amashimwe Mana yanje uri gitangaza Yesu Kristo uri gitangaza mwe muyera uri gitangaza uri igitangaza gikomeye uri igitangaza gikomeye tangaza benshi na urimwo murakotse Amen amen. Umuntu agirije kumviriza iyo ndirimbo igitangaza. Nuvume twayagura. Hamfete chaho twomenye ibitangaza Imana imaze gukora. Akore basukora biko tubiheza hano. Bitangaza baza kunkorera. Icambere. Kuba ngihumeka mwuka w'abazima. Nta n'amaherero nta no gushimasha kubwo umugororotsi suko ukunda Imana cyangwa uri umukozi w'Imana cyangwa usenga cyane n'ubuntu bugerekanye n'ubundi ikaguha ubugingo ukabugihumeka cyo nigitangaza first miracle cyo nigitangaza cyambere kibaho umuntu wese akende gushima ko warosa amahoro amahera gushima ko warosa abana cyangwa umugabo cyangwa ikintu ibintu uko tuvyumvira tangaza benshi ngo bahagara ku mahera cyangwa ibindi kuba ufise ubugingo ugihumeka duza amashimwe ukuri kose tuwankore gitangaza hama ibindi bize mu nyuma icya kabiri nuko mbonye inshuti n'abavandimwe na radio African TV aha icya kabiri urumva ni cya gatatu n'ibya kane ni byinshi ivya gatatu ivya kane n'ivya gatanu tuzogaruka ko ikiganiro cyo hanyuma kugira ngo abantu bakumenye ariko ikindi ubundi je nkunda uko ndemwe nkunda abantu gusumba uko nikunda ndanyuranye na Bibiliya rembo unyuranye na Bibiliya ari Imana izoguhana mufite dode ko bango kunda abantu nkuko wikunda nyene ari ugaje usanga je ahubwo nabakunze gusumba uko nikunda bato kutari gukora ibihwanye na Bibiliya bidahwanye na Bibiliya ahubwo nibyo byiza burya barakeneye kubihinyanyura mu ijuru ushikako wabo yego wagezwe hibi nabyo zose ni wewe ni jewe kandi ndagaruka basi ni jewe yego ngo ni ibintu bitaryoshye cyane gose hari umunezero usumbuye oya bakugiriye akabrashaka kimene kamushikaki umushikaki shako turaye biriya nabyo ni ibintu bijya n'igitoki byose turabihonje baramutse bazi byose ni jewe umunsi ni gwawe umunsi ni gwawe kimwe kimwe turande kuto okay ubunaje semo watungu uko ndi kuri kamera ingenda gutora nandi wana bwari gutora umunsi n'uwawe bashi none wowe uri inyama gute ayiye gute rimwe nayiye nibyo niho ndavuga ende jewe ende ayikuri ibintu wabyumvira yego bra karanaryoshye bereka abarundi uti ibintu biraryoshe kandi birakomeye cyane umva gute ibintu biryoshye cyane yego karibu mane turakumara umuryango wose ntibibani yego abakiripiri muhinyama
inyama Edifa ingenda guhinyama babwira abafana ba African TV karibu yego karibu cyane abafana ba African TV Mona wewe uri kweli Mona utaje yes sangira na nje tabaye manene sangira na kwa wewe kwa kirika mwini nizo ya zani bende sen emi ya zani sasa wote agenda kukuengeza Mona shavuga ma ma nyene kandi murasa gose murasa cyane yani kora nivyo umuntu yabonye abantu yavyari ubundi baca bashaka kumarondera urusambura sekungu uyu bamwita Frank afse African TV ujya nawe wewe naongea Kiswahili tu kama ongea Kiswahili basi ana agenda yejeje simbandanya byimura asha wavyibushe gose nawe babimura nane kiri kintu bambarira ku foto yose wavyibushe mu video yose wavyibushe kuri wavyibushe and I'm like none twonde amumusha mvuga ngo udufashwe nabi katuvyibushe bigiritsi agarundi nina wamfata ukonda ngacha nge nunarishire ko dikristo umugore arashaka kurungurwa ngo ntanavyiwe na gato ibaze usanga ndabigizemo ingorane reka wizubuhire ntibabiteze ibibazo by'ibindi bintu zo kumena itwaza